haraciye iminsi leta y'u Burundi igize akigoro ko gutunganya ibikorwa byo gusubira kwiyumvira gushiraho stratégie nationale de lutte contre la corruption. Habikini yakunze mu liste gushira ku liste des entreprises corrompues, oui, ariko mumenye ko hari ama entreprises menshi ariko kubera leta ubwayo. Burya leta irimo iribira contribuer muri coalition des entreprises. Ntushobora gutuma abantu kugira ubaka ikibuga ukabona entreprise itanze miliyoni amajana 200. Burya ku mwaka ibaye ngusanga. Ukabona mu kudatunga araje mu genda aterera miliyoni 100. Iyo chiffre d'affaires afise yuko miliyoni 100 ku mwaka nanga. Nena mujamuza ko ari dateri miliyoni 100 azoyiri hamwe. Burya yakuganye n'umuryango baratumvikana kubera miliyoni 100 twanguzanga. Arena shaka nawo nyine baba bati reforme si la liste noire des entreprises corrompues. Cyo shabona kanga ko leta nayo nyine ireka badandaza, ireke za entreprises bahure na obe ibindi ikoresha amafaranga ya leta. Sino le fait que bamwe batoza amahera mu bantu nta muntu yotangira amahera gusa y'umudandaza akazi ko marekipe. Yani badakona kujya batanga rero sous forme de collection bajya badandaza batanga y'amahera kandi ni manero y'inote bagira gute bayagarutse. Utungane we ateza gutunganiriza. Utungane gateza gufata bose ariko ari ingenzi kutariko. Ngawe umusiri gusohoye. Utungane no gufata uyiti gitoki. Utungane no gufunga uyiti kigori. Mugabo atero amamiliyoni n'amamiliyoni yeruko. Biratangaje kubona ayinzego mu ruzi igihugu zishobora kuvuga uti ibintu byononekaye ngaho. Amamiliyari n'amamiliyari byabiri. Mugabo nk'abarundi twumvise iyo discours nziza itwereka ko ubutunzi bw'igihugu buriko buranyirira tukarindira icyakozwe kubijanye n'ubwo butunzi bwagiye tukabura. Noneho uza kubaza gute mbega tuzokira gute igihe inzego zateza gufata ingingo kuri ko birononekara ziraba ku Rwanda. Rero sinzi ko nobandi nk'abandi zero no kuhindanaza kwihebura ntibazanye mbega umuti w'iki giturire mu Burundi uzotorwa nani. Mbega uzotorwa n'intwaro zihari zotorwa n'abatware bariho. Ikibazo nibaza sinzi ko nivyo cyangwa ko bizoba bidashoboka. Iwatanze indice z'uko bamubaza iyo yakoraga. Donc numva leta nayo nyene yasibye umaze. Uti crise des valeurs. Uvuga uti ni la regime hindu. Izo ko twita ko turi muri demokarasi. Abene igihugu niho bavyumva ari demokarasi nyakuri. Ibyo ntibyarigoye ko navuze yuko muri demokarasi nyakuri hariho systeme de responsabilité et de redevabilité. Rero amatora c'est le moment de sanctionner utoba yakoze neza, hanyuma regime igahinduka. Nuko umugabo yoba bihinduka ariko urabona muri Etats Unis byabaye baramugarukanye mugabo barabandiki. Rero nimpaka abo batora bamenye icyo batora, niyo nzira yo guhindura n'amatora akagenda neza kirama. Yahandi bazotora agaruke babandi bandanye. Iyo ni ikintu cyabaye ko discussion nini kirako impara, ariko haba mu bahiga bose n'abandi barabonye yuko
kuvuga ko umuntu agira igituro kuri ubukene byonyine ko atari byo kuko basanze mbere igiturire kirebye ibihugu kirya abatunze cyane afite harimo akantu ko mu muntu avuze ngo ashobore kurondwa imukwiye umurakwirwa n'imeze ati zete filozofe umurakwirwa nijyana unabatije nakwiye kubuntu adetura agira yubaka inzu y'indwi ya gatandatu hariho uba afise imodoka cyangwa n'abaperezida ugasanga avuze ujya mu perezida mubwira afite jete prive ubu nanjye nshaka jete prive abana mwe ati abana biga mu Rwanda oya ilifoko detura n'abana banje baje kwiga mu Bufaransa ndabarihireyo umuntu azohaga ryari urumva nti hari ndere kile gitura abango makere n'ibikego dakoro kija naco kirabaho nyene mugabo uwo mukene ugaja n'igiture kingana nawe ugeza nyene ugira umukene nyene waba ugifise nyene usanga cyo mungana nyene n'umupolisi ari kwibarabara dakoro azopakira mu majana 5 nuzi noti igeze kuba generale igeze kuba generalize ngo yabibi igiture kiza kutubangamira ni kuzobona nk'umuntu yuba agiye akaza kubaka nk'igorofa amahera ya leta yose aje kuyanyuza kandi kuribisa kandi none umuntu avuze ati jewe ubunyi dufate nk'abaperezida ba Afurika twagiye abona ugasanga yagiye muri polisi kuri ubu matuyo bagiye muri polisi ugaca usanga amahera y'igihugu yagiye kugura nk'amashati abiri mu Bufaransa mu Suisse yagiye ngo wari ubukene ngo wabugeze iyo ngo wari ubukene gusa ariko ararondera ko kurwana nabivuze andeta hariho abajya giturire n'abacakira kubera batikwije nani icyo nacemwe hanyuma niho naceshirako l'éducation des consciences la formation et la prise de conscience pour chaque ariko la conscience comme banabigi bayigisha mugabo hagaruka hahandi utibo bahana uwo muntu la punition sévère icyo ni ikintu gikomeye cyane murabona ko mu Bushinwa igiturire usanga ari pene de mort mu Bushinwa umutegetsi ukagiturire ni ubushinwa bwo gupfa urumva ko sinabanje muri iyo nzira mugabo no kwerekana kameme yuko irarite contre la corruption turaba no mu bakozi baba ubukoresha pati bashaka gusanga n'umukozi w'umukene ugasanga niwe ntungane niwe yokubikira n'icyo wamuhaye ngo ugasanga umwe ngari isuku ukabona ko menga iza ahubwo yariyaguye yagutsa ugasanga niba nakubaka karatari yarake ngo ugasanga wa unyene wino mutonyi ugasanga abo niwe wakubikije ibintu niwe usanze umva hakora conscience y'abantu abantu mugabo la punition ariko igiturire kigeneraliza ube gito no kwikunda no kwishira indamanyama no kushaka gutunga umurengera n'iki ibyo biraje mu cyane